Mwaramutse mwiriwe ikiganiro no musi isije nakuvuga ko nukuntu tubona mu Burundi ubutunzi bw'igihugu abantu bamera nk'ababugira ubwabo mvuze abantu mvuze abari ku butegetsi hanyuma abanyagihugu bakabona ko umengo nibisanzwe. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Kumbure biva ku ntwaro ya cami aho umwami yari ganza sabwa ico bita absolutisme, yari umwami absolu, monarque absolu, yashobora kuza agashima inka zawe akazishorera ugakora ikosa akazinyaga. Gusa uko ndavyumva nuko kumbure abami bafite abagabo bakabahanura batahuduka ngo bakore ibijanye nuko kandi abami iyo ahubudutse babonye bariko barahubuduka bashobora kubafasha bagakinjura neza ko hataba vyinshi nk'ibi. Ariko nubwo vyoba vyarabaho ubu turi muri ntwaro bita republic democracy, aho abanyagihugu bitorera umuntu abatwara cyo kimwe n'umwami yavukana imbuto bakamutora yitwa civil servant, umusuku w'igihugu. Uwo musuku w'igihugu abafise akazi ajeje kuzokora kaba kanditswe, nivyo kumbure n'ikindi kiganiro aho usanga nk'umusitantera gukora akazi k'umupolisi ya leta. Abantu ivyo bintu mu bihugu biziba ntibibaho. Buri muntu afise akazi kiwe yandikiwe igikorwa ashinzwe mu mupolisi gitandukanye n'umusirikare, umucamanza gitandukanye n'umu administratif, ibintu nk'ivyo. Hanyuma kuri ico gikorwa agahemberwa umushahara, un salaire défini, umushahara ubuzwi neza. Hashobora kuba ko ayandi ma avantage kumbure ivyo vyama exoneration n'ayandi ma avantage nk'aba member of parliament, abo mu nama nshingamateka bafise mugabo nazo nyene ziri contrôler. Ariko ico bita le bien public, public goods canke public asset, donc le patrimoine public, uhereye kuri ayo matongo ya leta, ivyo bitara vya leta, ikintu cyose twije ca leta, amashure, inyubakwa za leta, ubutunzi bwa leta buri mu kigega, abakozi ba leta. Ufashe nk'umupolisi nk'akaroro ukamujana weekend ukamujana ahantu sepa mw'ishamba hariya gutera imyumbati, ico gihe urumva umukoresha akazi ukoresha uburyo bwa leta nabwo nyene, imodoka za leta, amatelefone ya leta, ibintu vyose byagomba gukora akazi kajanye na leta pana gutahana iwawe. Mbere wanashaka no mashirahamwe yigenga, company, private companies canke companies ziri privé, wofata ukorera Siyoni canke Kirawata muri Kirawata yarapfuye, ujya mugabo muri Fomisi ndamuyoboka izina. Donc ziranose umukorera nta kuntu wofata ngo uzuratahana angere muhiri wawe, canke ngo niba ukoresha ordinateur ngo ucuyitahana, ugashiramo n'umwanya kandi cyo ugiye ku kazi ku mwanya yaguhembera ugaca uwukora ukira ama commande y'ibidandazwa vyo wawe i Dar es Salaam. N'umwanya nico twoshiramo nuko kumbure kubera mu Burundi no muri Afrika tuzakarikira umwanya, mu bindi bihugu bavuga ngo time is money, n'umwanya wagomba gukoreshwa mu bikorwa vya leta gusa iyo uri umukozi wa leta. Ariko mu Burundi siko tubibona, kandi nkuko nabivuze n'abanyagihugu ubona umenga barabishima, umenga naco bibatwaye. Murashondera kura amadone ni menshi birahariho aho urondera hose ushina aho aba mustanteri n'uwo mubana hafi usanga ariko arabagenza. Ariko uburorero bumwe nibuka nagiye ndumva muri iyi minsi maze imisi nk'ibintu vy'u Burundi, Nkurunziza akiri president, hariho ngo umuntu uze kubaza dépense runaka ngo bacamubwira ngo kirazira kuraba ku isahani ya so. Ikintu kimwe evidemment cyuko abantu bibesha no kuvuga ngo president ngo ni Sebarundi. Sebarundi kumbura ni ikintu cyakojeje ku bwami ico gihe, mugabo muri iki gihe nta kuntu wotora, nta muntu atora se. President n'umuntu abanyagihugu bonyene batora. President n'umuntu washobora kuba hariho izindi nzego zishobora kumusubiriza. President n'umuntu yatowe n'abanyagihugu ntabwo aba ari Sebarundi, nico tuma kwisa ni wiwe uraharaba.
kira noneho tuvugije n'ukuri no muri famille usibye ko abadede bazana imigani y'ibigondegonde je nibaza ko no muri famille nka so wawe aguze inyama akazijya wenyene mwebwe agaca baha ibijumbu ubuce akazana ibiyeri akazana na za mushikake agashira ku isahani akarya mwebwe ngo ngenda mujyame mucwe n'inzara nimureka kuraba ku isahani ya so kameme nimureka kwiraba ko sinzi uwo mugani abadede bafite imigani y'ubuhimbi myinshi cyane mugabo encore une fois iyo analogie ni yafo. Hanyuma ikinumvise ngo indege undi muntu yakarabaza ko navyo mugano giheruka kuri Fokode umuntu yakarabaza ibya ndege bariye ndabibukije mu wundi bari bafise utuntu tw'utudege hayo ngo bita musongati akaba izihezwa kuri bwa Resama yitwa Falcon ngo yatera umukuru w'igihugu hayo n'iyindi iri muri Espagne. Hanyuma ngo bariko barayibaza iyo yarera umukuru w'igihugu ngo bacavuga ngo none wowe ngo iyo ndege ngo yarerura wowe. Donc yari umukuru w'igihugu mugabo ntiyarerura Neva ntiyarerura Nkurunziza yarerura umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu byose umuntu si izina ry'umuntu si personne ni office ahavuye hazoza undi mukuru w'igihugu. Iyo ndege ntabwo ari yiwiwe, iyo ndege ni y'ibiro by'umukuru w'igihugu si vuvule. Nta muntu arekuye kugira ngo nuko ngo ari genda yigenderamo ugenderamo guhaye lift muri gihe tugutije ubutegetsi ejo tuzobwa kawundi. Ni nk'ubu wewe ufise umurima hanyuma ukarondera umukozi ukamuha amasu isuka genda urime uno musi kuwa mbere gushobora kuzohamagara undi arime agaca amasuka wamuhaye agenda yatwaye agaca ajya n'imbuto wamuhaye agaca n'itongo wamuhaye ngo akurimire agaca agenda abeze ko gatoyi. ntibishoboka donc nuko novuga ni analogie nziza ku bantu dusanzwe dutunzwe na agriculture uburimi n'ubworozi. Umva ico n'ikindi. Hanyuma turamaze iminsi nyine tubona ikindi gihe cyane navuze kuri Neva ngo afite amazu ngo yubatse muri izo za Arabie Saoudite muri Middle East. Hanyuma muri Middle East canke Arabie mu bihugu byo mu Barabu Dubai probablement ubundi avuga ngo ni president ngo naho yogura ngo hashatse yose ka ntavyo birekuriwe kuba ari president ntabwo birekure ko ugura ahantu hose ushatse. Naho nyene haba hari amafaranga budget irekuriwe ko ukoresha nka office yawe ijanye n'akazi ukora kandi iba abazwi n'amategeko ntabwo uzuratora aho ubonye hose. Numvise ngo n'amatongo azarahitana hirya no hino bijyanye byo kuja kurima vyose usanga abantu bagenda kurimisha amatracteur ya ntuzeye ya leta bagatwara imodoka za leta ukabucungewe n'umutekano wa leta. Ushobora kuvuga ngo umutekano ntacyo bitwaye n'ubundi bamucungura 24/24 mugabo ushaka kuvuga mu president agiye muri evenement nibaza ko ntuzeye security yiwe bayongerereza surtout ugiye nko kurima ahantu mu ishamba wumva mwasubiye muri maki ca kera haza kuba abasirikare bakwiye muri iryo shamba ryose. Tandiske kumbura ahantu hari stade haba hari controle babaza ahantu hari ibyo bita ponze leve nk'akarorero nk'umu sniper ashobora guhagarara ko mugabo mu ishamba umuntu ashobora no guhagarara ku kindi giti urumva cyasa ko sekite bayongereza. Danture kancha avuga ko ubutumwa bw'igwa bukoresha comme river nk'uko umenga nubwi wabo umugore wa Neva nako kuko nyene abantu benshi bavuga n'umwamikazi natwakoresha yo shaka reka da abamikazi barahavuye iyo tushaka icame twakigumamwo. Umukuru w'igihugu mbere ije mu bihugu sanzwe nzi nta office afise sinzi ko barobije ashinzwe yo kwisiga amavuta kugira ngo aherekeze president asa neza no kuzakoza umushatsi mugabo mu vy'ukuri n'abakuru b'ibihugu bari bakomakomeye nka Barack Obama afise umugore ari strong cyane Michelle Obama sinibaza ko yari afise office na ikomeye cyane yazarakoresha parayero abandi bakuru b'igihugu nigeze kuvuga ngaha abagore bawusanga utanabazi uhere no kuba mu Burundi mbere wokoze umugore wa Mucombero jewe ntawe nzi ndeka kubesha mushaka kumubwira ahubwo reka ndavyigireho. Umugore wagaza ntawe nzi mushaka kumubwira ndavyigireho. Umugore wa Buyoya Sofia Buyoya ngo yari umuntu w'intungane yitekerereje twamumvaga ke ku radio. Hanyuma kumbure ndadana ntibantunganye batwaye umwanya munini mugabo ntibantunganye neza ko wari munini uhagije akatumwihoze. Hanyuma ntuzeye ugiye muri Uburusiya umuntu umugore sinzi umuntu aciye aja kuri Google kumurondera ugiye kuri Google umurondera mugabo mu ma news ntaba ari araboneka canke ariko wakurikirana na Putin canke aja gufata amadizo yiwiwe n'ivyo bihugu bindi vy'abadictature vya North Korea nk'akarorero nshaka gutanga umugore ari mu bintu vyinshi wo kubaza umugore umugore wa Macron yaravugwanga cyane pour d'autres raisons mugabo ntabwo ari mu butegetsi premier ministre muri UK barinze bamukura Keir Starmer arinze avaho ntarigira amenye umugore wiwe wahashitse kumwe ari mushasha. Muri Canada Trudeau yatwaye imyaka myinshi kandi yari famous mugabo umugore wiwe ntabwo twigera tumubona etc.
nkiri muri Canada nyene canke mu bihugu biteye imbere aha turi hari umu premier ministre yaje hano ino nta president dufise premier ministre kubera president wacu ni nk'umwami of England niwe mu chef d'état si vous voulez chef d'état asepa ni wari hejuru ya leta ibihugu Canada Australia New Zealand etc bafise aba premier ministre dans tous les cas yaje ku butegetsi avuye muri business kujya kwa Trump yahora ari mu CEO chief executive officer donc ariwe arongoye company y'indege aje abajournaliste basanga afise inzu zitatu canke zine mu makartier akomakomeye vyumvikana ko yahoze muri business kuva akiri mutoyi CEO w'indege w'ikampani y'indege abakomeye cyane gose ahembwa amafaranga menshi cyane mugabo bamwama ko bamubwiye ko nguyu muntu ngo afise inzu zine azomenya gute amagorwa y'abandi bantu badafise n'inzu kandi ari inzu yibakiye ari inzu yaronse ataraja ku butegetsi yibesha gura inzu imwe gusa imwe rudende imwe ayigura no mafaranga yiwiwe bomuhitana kandi ayuze mu yiwiwe yikuriye muri privé kandi ni imwe igira yoba nkigira nka gatanu canke kane nibaza ko cyari gitegera nk'ico muga kumva umuntu agiye ku butegetsi avuye nowe yamwishamba akashashika afite amazu 200 30 40 abantu ngo it's okay naco bitwaye ngo igihugu ngo barakivunikiye bo nico kukivunikiye kandi tucumvikane ko uburundi ntabwo abadedari bonyene bavunitse okay d'ailleurs abo bari ku butegetsi nta nubwo benshi bavunitse abantu bavunitse baravunitse nyene bari mu babaye demobilize bariko bagwara imvunja hirya no hino hana bo hanyuma kandi igihe bariko baragwana hariho nabandi b'abafabe bariko baragwana none bo ntibavunitse iruhande yabo hari nabandi banyagihugu basanzwe bavunika birukanga none bo ntibavunitse n'abandi bari bashonje n'ibindi so abarundi twavunitse twese twagomba kugisangira nta muntu n'umwe yigera aronka uburenganzira bwo gufata igihugu nk'itongo ry'umuheto ngo yarakivundikiye ibyo ntibishoboka abantu bose tugisangiye nico bituma abajyana bavuga ngo mbega ko muraba ngo kiraba kwiki ni my country ni wanje ni nkuko navuze n'umurima w'isangi mama unayivuga kwanza umurima w'isangi ubonye umuntu ari karawiba abonye seze ko zirawujya abonye imfuku ziriko zirawona muvuga muti no stop muhagarike ivyo ntiburekuriwe bon nico nako ndavuga yuko mu bindi bihugu usanga bariko bakurikirana neza na neza ubutunzi bw'igihugu icambere bakora no mu bundi base muri constitution cyo kinababaje uko amateka arahari mugo ntibayubahiriza umuntu bagise ku butegetsi barakora declaration y'ivyo bafise bagakora declaration ico bita conflit d'intérêt conflict of interest ivyo bafise no kuvuga barabe niba uje ufise umuriyoni okay hanyuma ugasohoka ufise miliyoni 100 izo zini 90 ko umushara wawe ari umuriyoni umwe bagomba kufise au maximum asipoze ko utahuriyemo kumbura miliyoni 5 bahamaze imyaka 5 ugafise imyaka 100 hari ahantu wakuye amafaranga ukahadeklarara atari kuvuga ngo nurekure gutunga uri mu butegetsi urekure gutunga ndaza kurekure gushira amafaranga mu mitahe nk'abandi bantu puruvike icambere atari yo wivyo donc itari maronete ica kabiri hatabaye conflit d'intérêt nayo ni kamanotete conflit d'intérêt ni hehe ni hahandi nk'akarorero wewe ushobora kuba uri ministre de transport mugabo ugofise kompanye y'ama transport nk'akarorero otrako ari uyigaba canke uri ministre de l'agriculture ugaba ufise n'imitahe muri fomi umva ico gihe ubishaka kuzuraha amakontra amamarché n'ibiki iyo company usanzwe mu mutahe ivyo barabiraba bo nibindi kandi ushaka kuba confidential kumbure mu bikorwa aho usanga nk'akarorero wewe wari kuba umudokter uri kuravura ugaje usanga ufite na clinique privée umwanya wogiye ku bitaro public ukaje ugiye muri privé iyo ni confidential kujanye n'umwanya canke kujanye n'ama service umuntu akaza akavuga ati bon je nkeneye operation runaka ukaraba iyo operation ugasanga irimo amafaranga menshi ukaje uvuga ati bino bitaro ntavyo dukora hari ibindi bitaro reka ndakurunga ikibazo je kwivuzayo urumva ubu uri kurakwega abakiriya wiba igihugu komsa bo mbwa rero kuvuga ko ivyo bintu arico gituma bagira izo declaration bakadeklara nizo conflit d'intérêt hano kandi turi hariho umuministre ya resigninze yatanze imihoho vyagenze gute mu kudeklara yari bari kudeklara ko afise ya ministre de transport ari bari kudeklara ko afise ama shares ama action atashika igihumbi rwa buntu bw'ubusabusa urabona iyo uri kurakura hari ukuntu uzuragira utuntu tw'utu investissement bazungu barakunda utwo tuntu ukaraba company baze kwikimeze neza ugashiramo $50 ugasanga wayibagiye najya nk'ahantu usanga mfise $10 10 20 100
umbaye umfatiyeho ntakivyibuka kuko nta nubwo ari bari karunguka nkaho ariko ndavuga nayaguze imbere ya covid amakampani yoza ngo azotera kura muri covid ije zari hamwe nk'iza transport nyene informatique ya transport ya tourisme ibintu nk'ivyo hospitality ica irakwama umva hanigiye usanga ayo mashya atari karakungukira en fait kubera burya shya zose ntabwo zunguka cyose ntabwo zunguka kamaze ntabwo zaziko zirunguka mugabo rero aca yibagira bako kadekara kubera karakantu nibaza kumva yakanegije atanakibuka mu nyuma babigunduye vyamusabye ko atanga imihoho aremera ati nikosa nakoze amadolari adashikije na s'il vous plaît adashika igihumbi yari nkama hagati y'amajana 5 n'igihumbi mugabo umva yanze ko yari confident yaki na pas déclaré nta nubwo birwara mwirukana we nyene niwe yikura ashatse mbere yari kugumaho iyo ashatse kugaga nibaza ko atakesha yagiye usanga atateka kuri hari uri kwirukana mugabo nyene akavuga ati ico bita public outcry ko bamenyesha makuru n'ibiki bavuga abantu bavuga ati umugambwe nuba bakora batadaka kubivuga ukavuga ati bo hako nirigwa ndateze ikibazo reka jewe nirenganire. Mu Burundi rero urumva ko navuze ivyo vy'umugore wa Neva burya ngo akoresha amafaranga menshi cyane ankora ku bitigiri sinzi neza mugabo ijya ndege ankora ijya ndege bavuga ko ari ya privé bien sûr Burundi ntidufite privé bo sinzi umuntu yavuze ngo barabesha ngo hari umuntu bazananye mwene wabo sinze ko yari muri yo cortege mugabo mushaka kuhinduza ijya ndege yari privé cyangwa yari commercial niba yari commercial yari vuye igihe hari abarundi bayijemo ibintu nk'ivyo mugabo jet privé n'indege zizimvye cyane ndumva indege witwara wewe nyene uganza na comfort ibirimwo n'umushoferi w'umukoroni na sécurité bien sûr na cortège hanyuma na stationnement vyose urumvugiye nk'i New York ukawoge ahantu yistationa baragucaginga kuyinjira muri airspace ya USA barakurihisha airport canke aerodrome aho ishikira barakurihisha ama refueling sécurité za hariya hanyuma urumva umaze Washington amajoro 3 deja ishobe kuba ari budget y'u Burundi y'amezi angahe hanyuma kaja UK Londres encore même chose hanyuma kagaruka ibintu nk'ivyo ivyo byagomba kuba nka kujyagomba gushikira muri parlement bakatubwira bakababaza kenshi na kenshi batumye abaparlementaire batumye ku muntu so kugira bamutuke nubwo bamubwiye tusigurire neza ushe gusanga ijya private jet ari donations nka karorero ico naco ifoye telefeya uje gusanga ari nk'umwara w'umwami wo mu bara bavuze ati wa mugore we turagukunda canke abatunzi ba Bill Gates bati it's on me niko mu cyongereza bivuga nzoriha ivyo bintu vyose mugabo ivyo bisabwa ko iyo investigation irakorwa kugira bamenye neza ko ayo mafaranga atavuye mu kiga ca leta kuko neza ko atabije ya private jet Uburundi bushobora gufita neza ko n'ibihugu bikomakomeye kenshi na kenshi usanga aba president batwara indege yiwabo y'igisirikare canke bibaye ngombwa commercial eka kandi nsubira miramate Bo icanyuma tukiaca tubona kandi mu nzego zo hasi ba musitanteri ba chef de zone ubu ngo n'abakuru b'imitumba ibijyanye vyo kugurisha igitara urusi ku mu bindi bihugu urusi nta muntu agurisha urusi komsa atafitiye titre yago so amareto ngo uyiguri hano hose ugura ikintu ugomba ku negosia na titre holder umuntu afite iyo titre ni ugura nawe oro ntibishoboka ko musitanteri bafite titre zo muri commune ari encore une fois musitanteri ntabwo ari umuntu ni office ni office ariko neza ko nta gihugu na kimwe aba chef locaux aba sitanteri abakuru mu province barekuriwe kugurisha ubutaka bwa leta iyo ni no ntibishoboka haba ari ikintu bita treasury kiri centralize nico kiraba ubutunzi bwa leta muri rusange harimo utuntu bita udufaranga duto mu bisanzwe aho nk'akarorero ukora muri ministère runaka mufise amakaramu n'amakaye n'ibiki iba discrétion canke décision iyo département ukoramwo iguma ari leta mugabo kubigura no kubigurisha usanga ari discrétion yo leta kumbe guca kuri ordinateur gutyo mugabo bitanga ibintu binini ama immeuble amatongo ivyo bintu ntabwo umuntu arakwiye kugurisha agasection atumbereyemwo mugabo abadede unako bari kubagurisha Bo abanyagihugu nabo ikibazo baca bafite niki abanyagihugu mwe mufite ikibazo ko mutamenya ko ubwo butunzi evidama ari ubutunzi umurima wose nyenye nkuko babivuga kubera
ubutunzi bw'igihugu ico bukora ni ukugira ngo abanyagihugu babukoreshe enjoy niko terme y'icongereza bavuga canke bufashe mu bintu nkenegwa mu maservice nkenegwa. Udufashe ubutunzi kumbure tureduze ku mafaranga ko nico kintu kiri convertible neza, kandi benshi batwara amafaranga en fait baja kubaka amazu ashobora kuba amafaranga y'imfashanyo, ayo mafaranga y'ubutare. Ubutare sinabuvuze, ubutare ni patrimoine y'igihugu. Nta ibintu bivuga ngo neva ngo ariko yimbaha ngo ndagugarika nawe karimba ngaha ngo umudadazo nakayiko ngaha ako nakajagari abadede bashizemwo. Ubundi nta muntu numwe yagomba gukubita isuka mu butare ngo abuzure atafise contrat ya gouvernement pana neva pana ndakugarika pana mustaneri gouvernement bamaze institution. Hanyuma naye kuvuga donc nk'ivyo babitwaye naho ucubona tubura ibintu vyose kubera iki, nkuko nabivuze mu bindi bihugu bagerageza uwo mutungo w'igihugu mukawusangira mwese, umusaruro mukawusangira mwese, pour dire que umukozi wa leta baramuha umushahara umutunze kugira ngo ntiyibe, hanyuma nawe umukozi wa leta agakora ama service. Ndiko ndumviriza abantu mu bundi ukeneye passport uzagwasera uzogwaserera niziki what ngo ngiye gusaba rendezvous for what passport ahanicaye ngaha anshoboye kwakira computer kwanza iwanje ndibaza kwigeze kuronuvera nkayironuvera nicaye ahanyene turiko turavugana muri iyi live stream dupinze noja kuri internet nkakwereka nkaronuvera passport yanje nicaye ahanyene. Hanyuma mu ndwiza no musiri weekend mu ndwiza ngaca ndayikwereka ntingi bayinsangiye muhira ivyo byo kwigura tembera mu office biki urumva. Hanyuma ngo ahango kuri fingerprint ngo mutufaranga kuraka ngo mudufa for what uri mukozi watudahembwa aca kuronda kandi kazi nk'ivyo mva byo biturire nibiki mugana cyaka kuvuga deja ko baguha ama service urutse passport ivyo bintu byose ama service yo muri leta impapuro mariage biki biba biri seamless no kuvuga effortless no kuvuga nta nguvu ushiramwo. Umwana avutse mu bitaro baraguha amazina n'ibikuva uvuza amazina ucutaha muri kuja coordinateur umwana wa navyaye umwana namwese naka ndungikira certificat de naissance imisi tateze uzona certificat de naissance gusanze muhira nta hantu cyo gutonda nta hantu cyo gusinya ibiki biba biri digitalize kuko amafaranga nakuye ni ushya muri yo infrastructure kugira ngo igire ibintu digital nk'akarorero ibintu nk'ivyo. Hanyuma kuja mu service kwishure amashure ino umuntu ndaje kwiga ino dufate muri secondaire sindaraba neza amafaranga batanga ba international student mugabo asanga batanga ifaranga vyinshi abantu bavuye hanze abo bose banuka abana babo hanze bari amafaranga nka 4 fois inshuro zine zitanu yikuvye amafaranga y'abanyagihugu muganje yugo sanga biga ku buntu canke omwe subsidy kuri makeyi cyane kubera iki amafaranga y'icyo giga ca leta bariko bagishira hamwe atari amatagisi gusa kagidakwiye n'ubutunzi bwa leta yugo ca Norvege kumbure aba Norvege bo mpa information zihagije gifise ama reserve y'igitoro y'amavuta oil ubu ngo bafise fund y'amageneration azofasha amageneration azoza pana bubu amageneration yandi Norwegian fund sinoke izina ryayo sinabiresearchinze ko binjemo ndavyumvise ndavyibutse ubu ko Norway amfite amavuta bimburagira mbe ufata no mu Barabu urana ko muri abo nta mwara bakora barondera abirabure bo kuja kubakorera kubera bifite y'amavuta bakayagabura bose umunyagihugu wese akaronka nahemba umukozi ibintu nk'ivyo ndakuvuga ku mashure mu bitaro ivyo bintu vyuko umuntu yivuza bakamuboha warondera umuti ukabura handi urumva ibitaro sivyo muri Amerika abanyamerika munyanganire ndakuvuga n'umugenzi wo muri Amerika ubuvuzi buracari ikibazo gikomeye mugabo ivyo byo muri OECD ni organisation y'ibihugu bimwe bigifise economy nziza byishize hamwe harimo kumbura ibihugu byinshi mu sanzwe muzi biteye imbere nka G20 kandi bivuge usanga ubuvuzi hari subsidy harimo amafaranga leta ikuriha menshi cyane kenshi na kenshi ari progressive no kuvuga atacyo uhembwa ugashaka kwivuza ku buntu uhembwa 100 kumbura ukiye ugatanga 20 uhembwa 60 ari progressive gutyo cyangwa ugasanga harimo service ari ku buntu waba umukire waba umukene surtout nko mu bitaro hano waba umukire waba umukene bakukorera ibintu ku buntu umuntu wese afise imbanyi bamuha midwife umusage mère kuva bakimenya ko afise imbanyi
iyo amaserivisi yose akora kwa muganga, baragira ama x-ray menshi, barapima umwana mu nda, amasikani menshi, ibiti iyo bibaye ngombwa, nubwo agenda muri cesarienne, je nagize kwandi mu cuma cyo muri cesarienne, harimo aba expert 12 naraharuye ndafata foto ko banditse kuri tableau hajya aba anesthesiologiste bangahe ko yari cesarienne barabaga, hanyuma aba surgeon bangahe, aba midwife bangahe, aba nurse bangahe, abantu bashika en tout cas entre 7 et 12, sino kico gitege mugabo cyararengandwi, kandi bose harimo nk'abandi baba docteur spécialiste, pana docteur spécialiste, n'abandi bose kandi baba bafise au moins bachelor's degree, abatoye umva bara aba nurse, aba infirmiere n'aba midwives no bafise degree y'imyaka 3-4 gutyo. Mugabo ivyo byose nta n'idolari rimwe yasohotse kari hayaca yitahira muhera kubera ayo matakori n'ahandi hantu leta ikora amafaranga badisibira equitable mu gushiramo infrastructure nguma ngo ibarabara ryo mu Rumonge mugasi ryonyene amabarabara yose agomba kuba ameze neza. Ayo mashure ino primaire université y'u Burundi siga irutwa nakavuga ngo primaire okay nta hantu hameze nka muri twate nkagishobora kubona hajya ijya ni health hazard ijya naho wogira prison kujya ibaraje bariguye. So njavuga donc usanga abanyagihugu mwabihombeyemo, babo kuri baba batoyi usanga mwabihombeyemo, na cyane cyane ko na service zitatangura kugwara kubera bamaze kwiba objectif acaja kwitungija gukora ama service bashize. Je tuba muri education ubona yatitutse ubusiga baza umuntu kubera iki we wegereye lise twari tuzi kwikomeye ukaruka umwana muri privé ati no ryari saze imyaka 3-5 ata muntu atoye exeta kubera iki umva akanovera barakishe kubera abo bahizi baca bijya gukerera amashure privé yabo bwa bitorera amafaranga none atakanovera afise by the way ni ibintu gusa byo kuvuga ku izina ngo mwana ngeze muri privé none ndamaze ku testinga nta kanovera bafise ariko umwe bo kumburi systeme yabaragira akaza barapasa mbwa abana banyarucari unakora abantu batazi gusoma no kwandika so qui est grave en fait muri iyi minsi nagenda kubwira utazi gusoma no kwandika je no kubwira ko biteye ubwoba cyane. Ejo kwanza nako ndavugana n'undi muntu agomba kuvuga kuri chano yanje mvuga tuti ariko hariho comment nabonye ko ngo shira mu gifaransa cinshi avuga ati bo birangora en fait twese biratugora commenter kuvuga ururimi rumwe vuga ni bona kundi murani bundi niko bimeze haba mu namashinga amateka mu biganiro vyinshi cyo ku radio naho nyine usanga bariko baravanga indimi neza ko abantu basama ivyo bahambije mugabo si ibintu twagomba kuba turi kuri yo level twagomba kuba twaravanjije vyose bifa kubera iki ubutunzi bw'igihugu abantu babufata minenengwe bakabufata bakabwigarurira. Ari cyo en fait saba ko abanyagihugu batangura kumva sivuze kugenda mu barabara rankonifa no gutahura ibintu vya conscientisation n'ibintu vya activisme n'ibintu bibiri bitandukanye. Conscientisation no kubona uti uwo muntu aranyishe ugaca wigumiraho pour l'instant. Activisme kuvuga uwo muntu aranyishe kandi agiye mu ibarabara canke reka ndabico nokora ivyo biratandukanye. Muri iyi cas CNDD iri brutale n'ibiki no gutahura iyo brutality kumva ko atako vyateza kugenda niba bivyo kumva ko atako bateza kwiba hanyuma action ikumba yozoza mu nyuma. Action kwanza umuntu avuga mu matora urashoboye gutora uwundi muntu urashoboye kudatora ibintu nk'ivyo. Harabacho ngo bayiba yamatora yiba bande nsinza ko reveriye yimultiplyamo abantu 100 na neva na ndakugarika na ndabirabe ngo bazaraja ku mabiro do vote hose batora amatora ashiranga naba nizo mbonera kure bene gihugu bene wacu nabari muri primaire no muri secondaire nabantu bo babanyagihugu nyene bo biyiba nibo biba amatora kandi babiyivye buryo ivyo amatora wiyivye nde uyahaye nde kwigihugu ari kiwawe nyene wanse umuntu kumba yari honnête kuko uya muntu abantu bagira batore nibo bari biyumvisemo kubera imigambi yashikirije iboneka neza ugaca uhindura ro systeme kandi ubushize nyene systeme y'ubusuma ari naho cyo ubona abantu bapfuye bakenye bitagira uko bingana ibintu ba mu Burundi muri minsi birateye isoni cyane.